ndendekeranya ibintu ukavuga ibi n'ibi none mwashaka yuko je nagize ikibazo koresha umunyamedia yose ikiryama nico mwabikoreye ntihagire n'amakuru n'amatoyi musubira kuronka gushira kw'ikiganiro kuri YouTube ribikosa kuvuga ati koresha umwanya bimeze uko ribikosa none yuko abamo muradukurikirana ucumengo nimwe mwabikoze ivyo bintu nigutushavuzwa nuko ikiganiro cagiye kuri YouTube nigutushavuzwa nuko ibintu babipubliye umbizi iraboneka ari ibintu by'amashowbiz biraboneka sinshobora kuzimya telefone yanje sinshobora guhagarika akazi shobora guhungabanya urugo rwanje nkuko shobora kujuragiza umuryango wanje vraiment je nokora showbiz yiwanje personnel yiwanje byiwanje nyene bambure kuri telefone kandi ari humba ega mba ndiko nkora iyo showbiz kugira nindonka amafaranga ndonka uburyo none nkora showbiz nisamburira ko gabene wacu ivyo bintu sivyo urumva Imana ishimwe yuko abiwabo n'umugore wanje babaye hafi baragize ubwoba canje abantu bagumye bandika sindabeshera ngo nabi wacu ahubwo ngo bakunyuruje ngo bari bakumereye nabi baragize ubwego none nari kujahe ntahandi nari kuja sinari kuja muri n'abaniteje abantu yacavuga ati ahubwo agiye mu nama bagiye kumvikana uko byagenze nategereza kuja kwa mama wo kumusaba kuraba nkamubwira ingene bimeze kwa mama Imana ikwezagire cyane ico kintu nacishimiye cyane ba Pax na Stone bambwiye yuko uwagiye kumusaga navyishimiye cyane nukuri ahandi nagiye niyo nari kuja nukuri Jimana ni ampezagira ndazi umunezero w'umugore wese mu rugo rwiwe ndazi umugore wese umunezero kimutera umunezero cenzo gutera iteka nzokwambika umutamana urakoze cyane cenzo kwambika umutamana urakoze kandi konzi bacu umeze neza kandi andi mu rugo ndikumwe na mamagi sabaye ngombwa yuko dushika turamurindira araza naburi kuburira kabisa amasari karagenda nyene kuva ku musaga vyatwaye umwanya utari mutoya rero nashaka tuyage gatoya jemba shaka ibintu byose mubona ingene bimeze ingene biriko biragenda bisanzwe sinzi ko ndanovyita ibiganiro ni nk'ibiganiro ariko nta kibazo tugomba kubazanya gusa cyambere cyo ndishimiye kubona ndi mu rugo rwanje nagarutse mu rugo rwanje amahoro nkasanga ni fresh abana bose bameze neza umugore wanje ameze neza urabona nta kibazo na kimwe gihari rero shaka tuyage gusa gatoyi muri uno mwanya muto tuza kumarana gatoyi menye narakoze ikosa ndasabye imbabazi koze ikosa kugenda nasize umuryango nabwiye umuryango ariko ngo yisegenye iteye ngo ihitana byose ntirabira ukuntu umuryango wacu tugeza kumenyera yuko gutahura yuko jewe bazobaho ntariho ntibazokwama bariho ariko ari uko ndiho gusa ndafise impact ndafise ikintu mfasha mu muryango ariko bamenye neza yuko jewe ntazokwamaho ibihe byose rero mpamvu nabigize gusa ibi bihe turimo vraiment biradusaba kwikuramo ubwenge umwanya umwe kuko hari ibintu bishobora kugushikira ubyitwayemo nabi bigatuma wogira byohitana n'abandi rero jewe sinshobora kuryoherwa jewe ngize ikibazo n'umuryango wanje direct ukagira ikibazo direct ni byiza ko je nogira ikibazo ariko umuryango nawe ukagira ikibazo mu nyuma cyangwa umuryango wanje ugakira cyangwa umuryango wanje ukagira ikibazo jewe nkakira urumva ivyo ni no kuvuga iki nuvuga neza yuko hari abantu hari ibintu bitegurwa bifise imitego biba vyatezwemo je ndashobora kuba nagize ikibazo ubu we nta na kimuzi mu vyo je nagize ngira abo babibonye mu kiganiro
ariko ntuzi jewe nicyo gituma bintangaje uvuze ngo nta bibazo ukeneye kubaza nta bibazo ukeneye kubaza oya. ntarakubaza iyo wahora sawa ariko je sindabihaye faso y'ikiganiro ngo ni ikiganiro ni faso yo kuvuga yuko jewe shaka tuyage gusa tuyage mbega tuyaga ibyo nyine iyo wahora nta bindi tuyaga none urazi iminsi nari imaze ngaha narahungabanye ntazi iyo atari telefone ataniye sawa ivyo nivyo ariko icyo mbere cyo twishime kwanza ntitushire ibibazo imbere tuzoyaga kumenya ingene byagenze kwa oya aha icyo ushaka kumenya nabadukurikira nibo bashaka kukimenya hanini ushaka kubabira mu ariko wewe anytime turayaga umwanya n'umwanya turayaga barabikeneye kubimenya ariko najenye uzi ko bategerezwa kumenya ibintu je namenye ubwa mbere ego ntabwo ari je natanguye kumenya ko udahari imbere yabo ntabwo ari twe twabashikirije yuko udahari ego ariko je naragize ikibazo sinarindi mu rusengero sinarindi hehe sinarindi kuramukanya je narindi mu kibazo ico gusa kirahagije urumva ibibazo biri kwinshi ramadaro kugwara ariho kubura abantu ikiganiro ndibaza ikiganiro wakiravye sibyo tureke guca kure na kure tureke kurinda kugarukana ibintu ijya nino ngo abantu badukurikirana ukuntu ikiganiro ndibaza wakiravye ariko urabizi nabonye atabagenzi bise kwera abantu bavyitaho ibintu byawe niba abantu ntarinzi ko ari n'abagenzi bawe nta nico banabivugako ahubwo ndashimiye abantu mwese mwanyitayeho mw'iyi minsi mwarakoze cyane nayo bitwa bagenzi bawe ntako atanu umwe nabo n'abagenzi bakagenzanye gusa naba macata cambu cyanyu niyo mvuga iharaho ubundi abantu bambaye hafi n'abantu ntari niteze abo ntanazi nibo bambaza ati bimeze gute ibiki n'ibiki niyo abantu nzi ba hafi na hafi nawe nta message Natari. Ibi biratwigisha ko biri kose ariko jewe nzi neza yuko je nawe mpohotera frère je naka karimi kanje peut-être ariko je nawe mpohotera kuko ari anabona hohotera arabo nsumvye uburyo naje uko nubwo ataburyo mfise arabo nsumvye uburyo nuba hohotera ariko icyo si cyo cingenzi igikuru kubana neza n'abantu nukumvikana hama uya je nafasha akanya ari ikiganiro naravye nasomye commentaire yacu bon iyo ubona ibintu utabitahuye canke ataco bivuga ko ihorere urumva ihorere kuvuga nabi kuvuga menshi siko kuyamara kuja ngaho ukadendekiranya ibintu ukavuga ibi n'ibi none mwashaka yuko je nagize ikibazo koresha umwanya media yose ikiryama nico mwabikoreye nihagire n'amakuru n'amatoyi musubira kurongo gushira ku ikiganiro kuri YouTube ribikosa kuvuga ati koresha umwanya bimeze uko ribikosa none yuko abamo muradukurikirana ucumengo nimwe mwabikoze ivyo bintu nigutushavuzwa nuko ikiganiro cagiye kuri YouTube nigutushavuzwa nuko ibintu babipubliye umuntu agize ikibazo bice biba nkakamizwe n'ingoma ivyo bintu ntibibaho urumva koresha umwanya media je ndi Mr koresha umwanya hariho koresha umwanya media koresha umwanya media ifise aba cameraman ifise aba kwanza ubu rero ingene bimeze hari ikintu kimwe nifuza umuntu wese iyo bazi ko afise uburyo bukeya urumva umuntu wese azi neza yuko afise uburyo na bukeya azoze dukorana nimba dushaka abe manager w'ino media azoze kuko jewe hari ibintu bimwe mumengo ndasuzugurika kwera ubone ndi gati kumaka kisenya nuko ntarapresenta n'umuntu numwe twoba turi kumwe dufatanije ino media babona umengo ndi umwe sindi umwe nkuko bisanzwe ndi kumwe n'abandi bantu ariko abandi turi kumwe ni Paxe ni ba Foden ni n'aba cameraman mu bisanzwe ba Stone dukorana urumva ariko iyo bamaze gupresenta umuntu ari umuntu maze gupresenta attention
bari igitinyiro kanaka, kuko jewe ndibuka neza muri wa kane aragira ikibazo abantu ntibanshikira uko bashatse barinda guca kwa kesi. waragize ikibazo cyangwa ngo ni ibintu ngo by'ibifondano ngo ni ahubwo narumiwe. Oya, abo bandika ngo ni ibifondano, abo bandika ni ibifondano, kandi ababivuga n'abagenzi bawe barimo ngo ni ibifondano. Harenda haboneye jewe vraiment maya keje yanyeretse message ya Beri, nawe Aberi yarabajije mama Gi ati gute ukoresha umwanya gute ko ataboneka, mama yakarabimubwira. Aberi haza kumubwira ngo Aberi nawe ntuzi showbiz Aberi, showbiz iraboneka, ari ibintu by'amashowbiz biraboneka. Sinshobora kuzimya telefone yanje, sinshobora guhagarika akazi, shobora guhungabanya urugo rwanje nk'uko shobora kujuragiza umuryango wanje. vraiment je nokora showbiz yiwanje personnel yiwanje byiwanje nyene bambure kuri telefone, kandi ariho ega mba ndiko nkora iyo showbiz kugira nindonka amafaranga, ndonka uburyo. none nkora showbiz nisamburira ko gabene wacu, ivyo bintu sivyo. urumva Imana ishimwe yuko abiwabo n'umugore wanje babaye hafi, baragize ubwoba cyane. Abantu bagumye bandika sindabeshera ngo nabi wacu ahubwo ngo bakunyuruje ngo bari bakomereye nabi, baragize ubwo barahabutse, baragize ubwo kubona je nabutse, bagirije ikosa ngo nibo bakunyuruje, nibo babaye hafi. Nagiye gusanga ari bo babaye hafi y'ibi bintu, y'ibi bihe narindimo. Bajya abantu batanikeka barihoreye. urumva Imana ishimwe yuko abiwabo na mama Gi jewe kweri ntakubesha ujya mu papa we muto yaje nga yaransabye ikigongwe, kweri savye ikigongwe. aho nyeretse ama message yakwandikiye akubwira ati mwihangane, byinshi nabibonye vraiment nimba uri kuranyumviriza je nagutahuye. urumva ariko baragize ubwoba cyane, kuko ibi bibaye harabaye bijya bintu ucumenga ibintu birakwagirije. ni kwa kundi nyene hari abantu bikika mukiza kubera hari iki akaca akora iki, kubera azi neza udashira ubwenge hariya, ubwenge ubushiraho nyene. rero jewe twe nidukora uko gusa icyo ngiye gukora nukuri kw'Imana ngiye gushira mu ngiro basi icifuzo cyabo, je nzogikora pore kuko banyeretse yuko bantahuye. urumva banyeretse uko bantahuye, je ngiye kuraba icyo nzokora, nzobamenyesha. suko rero sheri je nta binshi toyaga ngaha sivyo, gusa ndakwishimiye cyane, sinarinzi ukumerewe. urumva hari umwuka mubi wanyinjiyemo, urumva wo gufata ingingo yo kugenda, ariko shobora gusanga arivyo nikingiye ikintu aho natowe kandeke kurinda kubisubiramo. ntihari heza, urumva ntihari heza, ibihe nari ndimwe ntivyari vyiza. Yego urumva, kandi nawe ndagushimiye kubona wagiye muhiri wacu. none nari kujahe ntahandi nari kuja, sinari kuja muri yana baniteje abantu. yacavuga ati ahubwo agiye mu nama, bagiye kumvikana uko byagenze. nategereza kuja kwa mama wo kumusaba kuraba nkamubwira ingene bimeze. Imana ikwezagire cyane, icyo kintu nacishimiye cyane. ba Pax na Stone bambwiye yuko uwagiye kumusaga, nanabyishimiye cyane. nukuri ahandi nagiye niyo nari kuja, nukuri Jimana niyampezagira. ndazi umunezero w'umugore wese mu rugo rwiwe, ndazi umugore wese umunezero, ikimutera umunezero. je nzogutera iteka, nzokwambika umutamana. urakoze cyane, je nzokwambika umutamana. urakoze. kandi Imana ndazi izobinshoboza, Imana izobinshoboza. abakunzi bacu n'umuryango wanje n'umugore wanje, aha ni muhira, ndi muhira, ubu ndi muhira. tuje ku kazi rero, tureka amajambo tuje ku kazi. gusa mumenye yuko tudakunzwe cyane, fisa abansi benshi. amasengesho yanyu barakenewe, kandi no kutuba hafi birakenewe cyane. abantu bambaye hafi muhezagirwa, Imana ibampera umugisha cyane, mwarakoze.
abivugira yamuhe nukuri kw'Imana murarekure kuvuga ico mushatse mbari muri commentaire amapost agiye atandukanye kuncafuza kumvuga nabi nta kibazo ariko akenshi umuntu yovuga ikintu azi neza yuko ariko arakigara umuntu avuga ikintu akashyikuramo ikirenge urumva vuga ikintu umenya yuko uzogishingira intara hakurya navuze ivya Sauda kuva kera ndava no muri waka gushika kuri no saha ndabamenyesha ibintu uko bimeze abenshi baratangwe kuntahura barabonye neza ko ico naharaniye ico nahagurukiye cari cyo atari blague ndabakunda cyane ndabona n'imvura igirigwe buriko burira ndabakunda cyane behind camera ni Pax nkuko vyama ndabakunda cyane